Ndaguhaye ikaze ku ziko turabakunda cane, mwabaye benshi batubaza ibibazo muvuga muti mbega ku ziko kubera iki ku ziko, mbega bimeze gute hano muvuga ibiki? Nivyo ngiye kubishura hano muri ino video yo kuri uno musi. Nkaba ndaguhaye ikaze, hanyuma ukaba utarabikora uri mushasha, ndaguhaye ikaze kandi ndagushimira cane yuko uciye umanuka ngaho hepfo ukagira subscribe, hanyuma ukongera ukaactiva na close notification, ni karya gakengeri uca ugakorako kugira ngo uzohore wumva ama video canke ibiganiro bica ngaha. Rero mwabaye abantu benshi batubaza ati mbega hano ku ziko bimeze gute, mukora iki, muvuga iki, mbega tugiye kwitega guhora twumva iki ngaha ku ziko. Rero nsubiye inyuma gatoyi muri kahise, kumbure urashobora kuba iziko uriheruka kera, ukaba waragiye kuba mu gisagara utakiribona, ariko hariho n'abandi bakibona iziko mbere bagicana bakongera bakarironderako ivyo kurya. Iziko rigizwe n'amashiga atatu, ayo mashiga atatu nayo kenshi usanga akozwe mu mabuye, n'amabuye atatu ashobora gushigikira ikintu cose uba wasizeko kuri iryo ziko kugira ngo ushobore guteka, yaba inkono canke isafuriya, kugira ngo ushobore guteka ivyo kurya, hanyuma ugaca ucanira musi. Rero ku ziko kenshi iyo tugiye kurondera ivyo kurya, ndaza kukubwira kumbure uno musi urashobora kuba utakiribona, canke uno musi urashobora kuba utagenda kucota ku ziko. Iziko ubwa mbere kenshi iyo umugoroba ugiye ku ziko urashobora kota, urashobora gukwega agatebe gatoyi, ka gatebe gatoyi twicarako kugira ngo ushobore kota, hanyuma iyo wose urumva ubushuhe, umubiri wawe urasubirana ubushuhe kugira ngo uze kugenda kuryama umerewe neza. Hanyuma kenshi abantu barakunda kwicara ku ziko tutoto, ubwa mbere bariko barota, hanyuma ubwa kabiri bariko barateka, hanyuma ubwa gatatu bariko baravugana uko umunsi wagenze. Muravyumva yuko ari ya mashiga atatu: kota, hanyuma guteka ivyo gufungura, hanyuma kuvugana uko umunsi wagenze. Hanyuma rero muri uko kuvugana uko umunsi wagenze, abantu baratanga ivyiyumviro bitandukanye. Ivyiyumviro bitandukanye navyo tubibonera muki? Ivyiyumviro bitandukanye navyo, ivyiyumviro bitandukanye na cane cane kw'iterambere. Twebwe rero ngaha iyo tuvuze ku ziko, tuzohore dukwega agatebe tuze ngaha kuri ino chaine ku ziko, hanyuma dutangure kumva ivyiyumviro vyoshobora kudushikana kw'iterambere, ivyiyumviro vyoshobora kudushikana ku butunzi. Aha ni hahantu utaza wiruka, aha n'ahantu ho kuruhuka, aha n'ahantu ho kugira ngo ushobore gusubizamo inguvu. Iyo uvuye hanze kumbure urashobora kuba wagiye hanze, hanyuma imvura ikaba yakunyagiye, ukaba bagutumye hariya gusenya, ukaba uri mu bintu bitandukanye, ukaba uri muri business zitandukanye. Aha ugeze ngaha ku ziko urakwega agatebe kugira ngo ushobore kumva ivyiyumviro bishobora kugusubizamo inguvu, kugira ngo wumvirize ivyiyumviro bishobora kugutera intege, kugira ngo wumvirize ivyiyumviro bishobora kugushikana hahantu wifuza gushika mu buzima bwawe. Uno munsi nsubiye inyuma gatoyi nkavuga, abantu twese ko turi kw'isi, nta muntu n'umwe yifuza ibibi. Abantu twese twifuza yuko twoshobora gushika ku bintu vyiza mu buzima bwacu, ho tubako ibintu vyiza, twoba dufise abana beza, twoba dufise aho kuba heza, twoba dufise imodoka nziza dutembereramo, twoba dufise na cane cane na ya business ishobora kuba iriko iratwinjiriza amafaranga, hanyuma tugashobora kuronka ivyo vyose. Ivyo rero nivyo bintu tuzokwama tuvugana ngaha. Muravyumva yuko ugeze ngaha uhumvira ivyiyumviro biri positive. Rero ugeze ngaha no gusaba yuko wokwama urafata akanya kugira ngo ushobore kumviriza ivyiyumviro biba biciye ngaha, kuko turizera neza yuko ubutumwa buba buciye ngaha
ari ubutumwa bwa hariya mu mizi. Murazi igiti kigizwe n'iki? Kigizwe na cane cane n'imizi. Imizi y'igiti niyo ikibuza gutemba, kuko imizi nigenda hariya mu kuzimu igafata, niyo umuyaga uhuhuse amababi akagenda canke amashami amwe adakomeye agakoroka, ariko igiti canke urya mutumba w'igiti uguma uhagaze. Kubera iki? Kubera imizi gifise hariya mu kuzimu. Hano rero natwe twiyumviriye yuko ku ziko hoba ari nka hariya mu mizi, ahantu twigira ibintu bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gukomera mu buzima bwacu, kugira ngo dushobore gukomera mu byo turiko turacamwo, kugira ngo dushobore gukomera mu mutwe cane cane. Murazi yuko ariho hakomoka ivyiyumviro vyose, kugira ngo dushobore gukomera muri business twama turajamwo imisi yose, kugira ngo dushobore gukomera mu byo turiko turakora, kugira ngo dushobore gukomera muri vyose, gutyo dushobore gushika kuri rya terambere ryacu. Rero murumva yuko hano twama tuhavugira ibintu bikomeye cane. Nico gituma ngomba ndakwibutse no kuri ino segonda no kuri uno munota usubire ugire sabone canke subscribe agasanga utarabikora, kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro canke ivyiyumviro bica ngaha. Hanyuma rero iyo ndakubwiye yuko wokwama wumviriza ibi vyiyumviro canke ibiganiro bica ngaha, ibintu byose bica ngaha si igihe cose bizokwama bikuryohera. Ibintu byose bica ngaha si igihe cose uzokwama biryohera amatwi yawe, kuko imiti ikiza ingwara cane cane usanga irura. Murabizi yuko akiza cyane malaria, ariko n'abantu bake bashobora kwihereza umubirizi kugira ngo bashobore kwivura malaria. Baprefera kugenda hariya kwa muganga kugira ngo bashobore kuba vya binini bitababaza umutwe, vya binini vyoroshe kumira, kugira ngo bashobore gukira. Ariko rero wihereje nk'umubirizi, wa muti urura, wa muti ubishe, ntimushobora gushika kuri resultat zimwe. Hari igihe ushobora gusanga uwo muti urura uba wafashe uwo muti urura uba wafashe uca ugenda ukagwanya n'utundi tugwara twose, ugasanga mu mubiri wawe urakize. Oro ugiye bakaguha ya miti yoroshe gufata, hari igihe mbere ushobora kuba uvuye ingwara imwe, ariko ugasanga hariho izindi ngwara zishobora kuba zaguteye. Rero hano rero naho kuza ufise umutwe ugumye, kuko turashobora kuvuga ibintu ntuvyumve ntubitahure. Ni vyiza cane yuko ngaha muri commentaire hepfo hariho kugira ngo ushobore kubaza ico kintu cyose wifuza kubaza hano, hanyuma dushobore kugitorera inyishu hamwe. Kuko hano ntitwaje kugira ngo tukwereke yuko ngo tugusumbya ivyiyumviro, kumbura urashobora kuba unabidusumbya, hanyuma nawe ukaduterera intererano yawe, hanyuma abantu benshi baza ngaha kuri ino chaîne, nkuko mubibona tumaze kuba abantu benshi, bigashobora ivyo vyiyumviro kubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Ivyo vyiyumviro bigashobora kubafasha mu buzima bwabo kugira ngo bashobore gushika kuri rya terambere. Ivyo vyiyumviro bikabafasha mu buzima bwabo kugira ngo bashobore gushika kuri bwa butunzi bwabo. Hanyuma rero sinorandira cane, iyi video ni y'abantu bashasha. Ndaguhaye ikaze hano, ndaguhaye ikaze dusangire, ndaguhaye ikaze hano. Turi abavukanyi, muri batoyi banje canke turangana, canke muri abakuru banje. Hano turabavukanyi, muri bashiki banje, muri batoyi banje, muri bashiki banje, canke muri bashiki banje bakuru. Vyumvikana yuko rero dushitse hano twese turi umwe, twese tuba turiko turatererana ivyiyumviro kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Twese tuba turiko turatererana ivyiyumviro kugira ngo dushobore gushika ku butunzi bwacu. Twese tuba turiko turatererana ivyiyumviro kugira ngo ushobore gushika sur ton plein potentiel. God bless you. Reka tuze turavugana, reka tuze turagumana kugira ngo dushobore gukorera hamwe, guterana ivyiyumviro. Kumbure gutyo niho dushobora gushika kwiteza imbere, tugateza imbere imiryango yacu, tugateza imbere ibihugu tuvamwo, mbere tugateza imbere na Afrika muri rusange. God bless you. Nongera ndaguha ikaze cyane ku ziko twota umuriro turiko turumviriza n'ivyiyumviro
c'iterambere turiko turumviriza n'ivyumviro bishobora kudushikana ku butunzi bwacu. God bless you. See you next time.